Ku muhingamo kw'igenekerezo rya 18 Ruhuhuma, umukuru w'inama Nkenguzamateka nyeniteke Emmanuel Sinzohagera yaraganiriye n'abatowe hamwe n'abaserukira ubuzi bo muri komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi. Mu mpanuro nyeniteka Sinzohagera yatanze harimwo kwirinda kunywa ibiyayura umutwe n'izindi ngeso zotuma amahoro n'umutekano bitosekara. Ntiyibagiye kandi no guhanura abigisha batonda batevye no guhamagarira urwaruka n'abakenyezi gukorera mu mashirahamwe. Amahoro arahari kandi amahoro iyo amaze kuboneka kiba gisigaye nuko dukamisha ayo mahoro ibikorwa by'iterambere. Nico kituma kino gisabo nyakubahwa amatari yasavye cyaba abantu usanga baja mu biyayuramutwe baja muri ivyo, dukomeze inyabune kugira ngo ahantu tuhamenye, hanyuma abantu tubashire ku ruhande. Ukamaze kunywa ikiyayuramutwe acaza guhungabanya amahoro n'umutekano. Uko mwene ivyo bintu biri mu bintu bihungabanya ya mahoro n'umutekano twaronse bitugoye. Cyo binadoga kwemera ikintu na kimwe cyoza gihungabanya amahoro n'umutekano. Guti ingo zacu tugaharika ivyo byose nibibazo usanga by'ukuri tuba turakwega, nibiza guhungabanya amahoro n'umutekano, nibiza konona muri ya miryango yacu. Ugasanga bisize injyane mu miryango, mu bana bariko baricana, bariko baratemana, ugasanga bariko barahakanana, wewe ntitukuzi. Ku munsi wa mbere ndazi mugenda gutanga amaraporo y'ibijyanye n'umutekano ku komine. Mufise inama kuri komine ni mu gihugu cyose umenga ku munsi wa mbere mwumvise inama na musanteri kugira ngo mutange raporo ingene umutekano wifashe. Nagira ndabasabe muri raporo mutanga mushiremo n'ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Indero yifashe gute ku mutumba, mbega barimu baratonda, baraza kwigisha, genda mugenzure murabe. Hanyuma ku munsi wa mbere mubwire nyakwa musanteri kuri rya shure twebwe dufise uyindwi abarimu hatonze babiri gusa. Hanyuma musanteri amenye kuko niwe ajejwe indero mu komine, niwe mukuru w'indero mu komine. Kwaje abarimu akingirana ikibaba, ugasanga n'umuyobozi aguma yandika ko abarimu batonze batatonze kubera kuvuga ati nta ubizi ejo nawe ujya yoba umuyobozi w'ishuri. Rero urumva nanje akaducangirira akantu reka nirabire hiki. Ugasanga arimo gukingirana ikibaba, mugabo tukaba twibagira yuko igihe umwarimu atigishije umunyeshuri tuba turiko turica uburundi bwacu. Mu bisanzwe umwarimu wa mu wa mbere bagwaye ishure wigisha ntiwigishe neza ukacumurukira mu wa kabiri, mu bisanzwe ugombye kwica umwana n'umwarimu mu wa kabiri kuko ntabona ahahera, urufatiro baba bamaze kugwica. Rero ikibazo c'indero by'ukuri nkuko nyakubahwa amatari yagisavye abarimu mwikubite agashi. Jewe nabwiye abarimu iyo woba hose naho ushaka ukaba mu ntara ya Muyinga, je naco bintu hali mugabo amasaha y'akazi urayazi, shika ku masaha y'akazi, huguruka uza mu rutaro kinyuze ingorane yiwanje, mugabo isaha y'akazi ube washitse. Sanga harya mu gisagara ca Ngozi muri murizi ni imodoka yiwawe ubuzi kiza uza gusangapi mwavuganye nayo. Nyakubahwa amatari yavuze ikintu ciza cyo guhingura ibyo twirimiye, guhingura ibyo twirimiye cyo ni ikintu ciza cyane. Nta gihugu na kimwe gitera imbere kidahinguye ibyo cirimira, nta gihugu na kimwe, nta gihugu na kimwe, kuko guhingura uba ushize ko akandi gaciro kuco tuba twarimo. N'abarimyi baca baronka isoko, baba badati turarima turafise aho tuzoshorera, bamwe bakarima abandi bagahingura. Cyo ni ikintu tukwiye kwijukira mu gihugu cyacu Burundi kugira ngo
umwe wese duterane intege, umurimyi aje arime hanyuma uwundi ahingure, bizotera inguvu nyinshi cyane abantu kuja muri ubwo burimyi n'ubworozi, ko yavuga ati ninimbura ndafise aho nzoshorera. Ari naco ntumirira by'ukuri abakenyezi, ugwaruka, leta mvyeyi, leta Ngozi yaramaze kubashingira amabanki yo kuza muragenda gutora ingurane ku mafaranga ku nyungu itavuna, kugira ngo mukore imigambi yo kwiteza imbere, mukore imigambi yo kwiteza imbere, abakenyezi n'ugwaruka.